ufise umugambi canke ufise iciyumviro ariko misi yose wama wibwira ngo nzobikora ejo nokoza gatoyi kuva aho wibwiriye nzobikora ejo canke ugerageje kuraba aho wagiye wibwira muri wati nzobikora ejo ivyo nimwe tugiye kurabira hamwe akaba ejo y'Imana online muri kumwe wabonye ikiganiro ntibirengagize kugira j'aime ntibirengagize partage ikiganiro kugira ngo abenshi bashoboka bagikurikirana ikinaco wabonye ikiganiro wumvira ikiganiro wafashijwe canke wafise icumviro woterana muri commentaire n'hésitez pas kwandika canke gutereza ivyiyumviro vyanyu muri commentaire kugira ngo n'abandi canke kugira ngo commentaire zanyu natwe zidufashe kandi zitwubake kinaco nabwira umuntu ataragira subscribe n'uyu mwanya nyene bikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro canke ibindi bikorwa bizogenda bica kumbonesha kure no kwentesi n'ahabana nabahaye ikaze umunsi rero tuje kurabira hamwe kuri deba canke suje ivuga ngo nzobikora ejo nibaza ko akajambo abantu benshi bariko barankurikirana canke mwebwe mwese muriko murankurikirana kaba kabavugiramo nanje kama kamvugiramwo nta muntu n'umwe ako kajambo katigera kavugira canke katigera kaza muri we nzobikora ejo peut-être ufise ibikorwa ukora ufise umugambi uriko urategura ufise igikorwa ufise kanaka utegerezwa gukora kandi ukabona ko gikenewe mugabo kubera nzobikora ejo ugasanga igikorwa wari utegerezwa gukora ntugikoze canke nk'igikorwa wari usanzwe gukora ejo canke gutanga ejo ugasanga uri kuribwira ngo nzobikora ejo canke ugasanga donc wa muri nzobikora ejo none est-ce que nzobikora ejo vyagenze gute yahereye hehe so umuntu wese ariko arankurikirana d'abord nzobikora ejo naho yigeze ishikana umuntu donc nje kuvugana n'umuntu yamubwira nzobikora ejo igihe cose afise icumviro canke afise ico yifuza gushikako canke afise umugambi ashaka gukora misi yose yamara nzobikora ejo ntaho yigeze ishikana umuntu nzobikora ejo nta mugambi muzima yigeze ishikana ku muntu kandi nzobikora ejo nta muntu n'umwe yigeze ishikana kw'iterambere ahubwo uzosanga igihe cose muri umuntu donc ubwa nzobikora ejo akenshi ugasanga ubunebwe canke kudashaka gukora ikintu kanaka ugasanga rero imisi yose muri ivyo nzobikora ejo bigahera muri nzobikora ejo none mbega nzobikora ejo yoba iva kuki yoba iterwa n'iki icambere uko ndayibona jewe nibaza ko yoba iva ku bunebwe ugasanga umuntu afise ubunebwe muri we afise igikorwa ategerezwa gutanga nk'akarero akazi bamuha igikorwa kanaka ategerezwa gukora canke akazi akora afise igikorwa kanaka ategerezwa gushikiriza abo bikorana canke igikorwa kanaka ategerezwa gukora kijanye n'akazi kiwe ngaho ugasanga misi yose yamavuga nzobikora ejo ugasanga ni igikorwa kiri peut-être mu ndwiza ariko yumva umenga nzobikora ejo ndacafise umwanya ejo hariho umwanya naho igihe ejo nzobikora mbona mfise umwanya ntibigoye biroroshe ivyo rero twaba twibwira ariko ugasanga harinze hagera utaritegura ni hamwe usanga umuntu ariko atanga ibintu bitameze neza umuntu ariko atanga ibintu atari ivyo ugasanga utanga igice c'ibintu vyiza hari nawe usanga badatanga ibintu vyiza ugasanga yatanze ibintu bitabaho nk'akazi ugasanga ivyumviro birashikiriza sivyo ingaruka z'amazishika nuko d'abord wowe uri kubisubiza inyuma nuko d'abord wowe uri kuratuma abantu batakugira icizere nko mu kazi nuko natanze akarero mu kazi abanyeshuri birakunda kudushikira ugasanga ufise igikorwa wahawe kw'ishuri ariko ugasanga wama ukora bwa nzobikora ejo amadevoir nzobikora ejo ugasanga wamuherera muri nzobikora ejo akarero nuko umunsi wamutangura canke umunsi wo gutanga ico gikorwa canke wo gukora ico gikorwa wamusanga utari prêt canke utari prêt ugasanga rero nturitegura ugasanga ntutoye ikibazo uronse ubusa kandi iyo ubikora kirya gihe wari kuronka wari gutora ikibazo canke bikagenda neza ikindi naco ngomba kuvuga n'abantu rero bafise imigambi ariko bamavuga nzobikora ejo kandi urabona ati jewe muri jewe numva mfise umugambi kandi ndabona ko n'umugambi wahayisisa mugabo kubera nzobikora ejo ubunebwe ugasanga uwo mugambi wawe wamuvuga nti nzokora mu mwaka uza sinditegura nzokora ndabona nokora mu mezi ari imbere niho noba ndi ready niho noba mfise uburyo bukwiye niho noba mfise abantu bonshigikira canke niho mbona ko vyogenda neza oya ariko ufise umugambi uriko uradudubiriza muri wewe ufise iciyumviro wifuza ko wokorera kandi ciza ubona ko coteza imbere wewe kandi kikongera kigateza imbere
abandi. Alors reka kuvuga ngo nzobikora ejo, reka kuguma wibwira ngo nzobikora ejo, ahubwo menya ko ico ciyumviro cawe gikenewe ubu nyene, uwo mugambi wawe ukenewe ubu nyene. Uretse ko wowe d'abord uri kurisubiza inyuma, ariko hari n'abandi uri kurasubiza inyuma kubera ko hari abandi bakwiteze ko ibintu vyinshi utazi nabo batakuzi, ariko ukimeze uko canke uciyumvira ati nzobikora ejo, umugambi wawe n'ukuri ntuzoba réussi. Hari abafise ivyiyumviro, hari abafise ivyo bashaka gukora mugabo wama bari muri nzobikora ejo. Rero ubunebwe navuga ko abantu bakunda gushikira uko benshi usanga bafise ubunebwe, ugasanga rero ubunebwe burabatera, kandi tuzi ko ubumenyi ni umwansi w'iterambere. Hari abandi nabo bakunda kwibwira nzobikora canke bakunda kuhaporta ibintu vyabo ntibabikore ku mwanya nyawo bivanye peut-être natanguye mvuga ubunebwe, ariko hari n'abandi bashikirwa n'ibintu bitandukanye bitabavuye, ugasanga afise umugambi, afise ico ashaka gushikako mugabo kubera ko nta buryo peut-être bukwiye afise canke ikibanza arimwo kimwemerera neza ko yokora ivyo bintu. Ariko kubakurikiranye ikiganiro giheze naravuze nti wifuza gukora ikintu canke wifuza gushika ku kintu, hari abantu bakubera intambamyi, hari ikibanza kikubera intambamyi, gerageza uve muri ico kibanza, gerageza usohoke aho hantu hakwereka ko canke hatuma hagusubiza inyuma, gerageza uve aho hantu hatuma wumva umenga imigambi yawe woyishira mu mwaka uza, kandi muri wewe wumva ushaka ko woyikora, muri wewe wumva ushaka kubikora, wumva ushaka kubikorerako, wumva ushaka gutanguza umugambi, wumva ushaka gutanguza ibintu kanaka, wumva hari ibintu ushaka gukora. So iga canke novuga ngo sohoka aho hantu, sohoka aho hantu uja ahantu hagufasirita kurealiza imigambi yawe, ushira mu ngiro ico wewe wifuza gukora. Twirinde nzobikora ejo, twirinde ngo ndacafise umwanya, twirinde ngo haracariho igihe, twirinde ngo ejo nzobikora canke ntivyagenda neza, canke ngo ndabona umenga ibintu ntivyatunganya nzobikora, ndabona ngo mu kwezi kuri imbere ibintu bizoba vyagenze neza, nzoba mfise equipment zikwiye, bizoba bimeze neza. Ariko nagomba ndakubwire ni ejo ntuzi ingene bizomera, ejo ntuzi aho uzobura, ejo ntuzi mbega nzoba meze gute, ejo ntunazi ko uzoba ukiriho entre guillemets. Ariko menya ngo uno musi nyene niwo musi w'amahirwe wagiriwe yuko ushobora kurealiza izo ndoto zawe, yuko ushobora kurealiza iyo migambi yawe, yuko ushobora gutangura gukorera ku migambi yawe, gutanga gukorera ku vyiyumviro vyawe, kuko ejo ntuzi eske nzoba ndi hehe, eske nzoba ngeze he. Ushobora kuyihaporta mu mwaka uza, eske réellement mu mwaka uza uramaze kumenya iyo uzoba uri, eske réellement mu mwaka uramaze kumenya abo muzoba muri kumwe. Ushobora kwibaza nti mfise ingorane, mfise ibibazo, rero ndibaza ko mu minsi bizokemuka, ariko ntuzi exactement ko mu minsi ahubwo utazoba wagize ibibazo vyinshi kurusha ivyo ufise uyu musi. So numva nabwira umuntu ariko arankurikirana nzobikora ejo ntaho yigeze ishikana umuntu, uretse ko bamwe yatumye badashika ku migambi yabo, bamwe yatumye birukanwa ku buzi, bamwe yatumye baronka ubusa mu ma examen, bamwe yatumye badashika ku ndoto zabo, badashika ku vyo bifuza gushikako. So wewe menya ngo uyu musi n'uyu musi nyene, uyu musi uyu musi niwo mfise, niyo mahigwe nagiriwe yuko ivyo nifuza vyose nobitangura gukora canke nobikora kugira ngo ejo nzovyuke ndundi muntu, canke ejo nzoshike muri iki kibanza canke hano hantu numva ndundi muntu, kubera ko niteguye kandi ndi prêt canke prête. Ikiganiro rero kirangiriye ngaha, ariko numva nobwira umuntu ariko arankurikirana wirinde ko iryo jwi rikuganza, wirinde ko wama wibwira ati nzobikora ejo, kuko nabivuze nzobikora ejo ntaho yigeze ishikana umuntu, nta ntsinzi yigeze ishikana ku muntu, ahubwo kubera ko wama nk'ikibanza iryo jwi ryagushizemwo ubunebwe bwaragutwaye, kandi umunebwe ntakundwa, umunebwe nta ma opportunité aronka, umunebwe nta hantu yishikana, umunebwe ntatera imbere, eka mbere ntatera imbere umuryango, ntatera imbere aho aherereye, ntatera imbere igihugu ciwe. Rero twirinde iryo jambo nzobikora ejo, ariko tube abanyamwete. Ushobora kuba uri mu bitakoroheye, ariko gerageza gukorera muri ivyo bintu bitakoroheye nyene, ni naho uzoronka ico uzovuga, ni naho uzoronka témoignage uzoshingira abandi ko peut-être bitagenze neza mugabo bitagenze neza kubera iki tafonse. Ntiwahaye ikibanza ubunebwe, ntiwahaye ikibanza iryo jwi rikubwira ngo nzobikora ejo, rivugira muri nzobikora ejo, ariko wahaye ikibanza umwete n'ubwira muri wewe. So
ndangije nshimira umuntu wese yakurikiranye kino kiganiro, ndangije nshimira umuntu wese yafashe akanya ko gukurikirana kino kiganiro. Numva nabifuriza kwama muba abanyamwete mu byo mukora, kwama muba abanyamwete mu byo mugenda mwiyumvira, canke kwama mufise ishaka ryo gushika ku ndoto no ku migambi yanyu nawe itaha mwanezerwa.